Shengero ryiza, kanisa lizuri. Yesu Kristo yazutse ku munsi nk'uyu. Alifufuka siku kama na hii. Nyumviriza neza ivyo ngomba kuvuga. Nisikilize vema vena. Uyu munsi turiko, siku ya leo tumo, niyo munsi wa mbere w'indwi. Ndo siku ya kwanza ya wiki. Mu bisanzwe sabato ni kuwa gatandatu. Kiukawaida sabato ni siku ya samedi. Ndo siku ya ujya munsi wa vendredi. Ile siku ya vendredi. Niwo munsi wa gatandatu muri Bibiliya. Ndo siku ya 6 mbiblia. Ni nao munsi Imana yaremeye ku muntu. Na ndio siku Mungu aliumba mwanadamu. Donc Yesu yafiri umunsi umuntu yaremewe. Yesu alifilia siku mtu alipo. Hama uyu munsi niwo munsi wa mbere w'irema. Ndo siku ya kwanza ya kuumba. Yesu yazutse. Yesu alifufuka. Umunsi Imana yavuze ngo reka habeho umuco. Siku Mungu alisema acha pawepo nuru. Muncamake, kwa maneno machache, irya jambo riri muri Bibiliya, ile neno ya Biblia mwitanguriro, katika kitabu haji Imana ivuga ngo let there be light. Atireka habeho umuco. Ni ariko iravuga ngo habeho umurango. Alikuwa asemi mchana. Kuko ico gihe umuco usanzwe wari uhari. Nuru ya kawaida ilikuwa. Yari yavuze ngo reka habeho Yesu. Alikuwa anasema acha pawepo Yesu. Kuko niwo munsi wa mbere w'irema. Maana ndo siku ya kwanza. Abantu benshi baribaza, watu wengi wanajiuliza, kubera iki Yesu atazutse? Kwa nini Yesu akufufuka siku ya 6? Nivyo ari gukunda. Haingewezekana. Kuko Imana ku isabato iraruhuka. Maana ku sabato Mungu anapumzika. Kandi umunsi ugira gatandatu. Tena siku ya 6. Niwo munsi Imana iheza akazi. Ndo siku Mungu anamaliza. Vendredi leo mwita vendredi. Vendredi mnayo. Niwo munsi ugira gatandatu wo muri Bible. Ndo siku ya 6 mbiblia. Niwo munsi Yesu yahereje kwa kazi yari yaje gukora kwisi. Ndo siku Yesu alimalizia kazi alikuja ifanya duniani. Haja yapfuye. Pale alikufa. Haja wagiye kumuhamba. Pale walipoenda mzika. Siwo yagiye gukora. Sio ndo alienda kutumika. Igikorwa cyose yagikoreye ku musaraba. Kazi yote alifanya. Biblia ivuga ngo kuri wa musaraba yafashe mpiri. Alishika abansi arabakwega en spectacle. Adui akawakokota en spectacle. Haja ari ku musaraba vyari vyaheze. Pale ku msalaba vilikuwa nico gituma yavuze ngo birarangiye. Na ndiye maana alisema vinakusha. Abakristo benshi Wakristo bibaza ngo bamaze kumuhamba wanazania walipo yaciye agenda kuzimu. Alienda kuzimu. Oya, haja yaciye aruhuka. Pale alipumzika. Naco gituma atasohotse. Na ndiye maana hama dimanche ari wo munsi wa mbere w'indwi. Ndo siku ya kwanza ya wiki. Ni wa munsi Imana yavuze. Ndo siku Mungu let there be light. Reka habe umuco. Tugomba tudomeke zino buji. Tunataka tuwashe n'ikimenyetso yuko umuco wose wazimye ku buzima bwawe. Yakuwa nuru yote usubiye kudomekwa kandi ugiye kuboneka mu izina rya Yesu. Inaweza kuwashwa tena unaenda kuonekana kwa jina la Yesu. Muri Sabaoth Church. Sabaoth Church. Imyaka yose. Uku niko tuzocelebra. Hivi ndo tutacelebrate Pasika. Tuzodomeka mabuji. Tutawashaga mabuji. Ama twatura amajambo. Tuwejeje kwatura amajambo. Umwanya tuza kuzimya buji. Muda tutazimisha buji. Tuzoba duhagaze. Tutakuwa tunasimama. Tubadutangaje yuko uyu muco ubaye twebwe tugiye kuboneka umuco muri nosi. Tunatangaza kama nuru inakuwa sisi tunaenda kuonekana kama nuru mzuri. We are a church. We are a prophetic church. Tukozwe nico bita les actions prophétiques. Tunatengenezwa na vile wanaita action prophétique. Ico bita prophetic act. Acte prophétique. Irero nimwe ma prophetic act akome. Ni moja katika prophetic act. Nimbi chambere Imana yabonye ko gikwiye kuba wari umuco. Kama cha kwanza Mungu aliona kinastahili kuwepo ni nuru. Nikuulize. Wewe usoma Biblia. Unasoma Biblia. Nimbi umuco uzanwa n'izuba. Kama nuru inaletwa na jua. Izuba ritaraseruka abari umuco. Mbona jua kabla haijaonekana palikuwa nuru. Umunsi ugira kane. Siku ya 4. Niho yaremye izuba n'ukwezi. Ndipo aliumba jua na mwezi. Kuko umuco ukuri ni Kristo. Maana nuru ya kweli ni Kristo. Nico gituma umunsi nk'uyu. Na ndiye maana umunsi wa mbere w'irema. Ni siku ya kwanza ya kuumba. Umuco urabayeho. Nuru inakuwepo. Soma neza Biblia. Soma vema Biblia. Ngo isi ikiri ubuzima. Eti dunia ngo mpwemu yera yatamba hejuru y'amazi. Roho Mtakatifu alicheza juu ya maji. Imbere yuko havugwa ngo reka habeho umuco. Kabla kusema pawepo nuru. Ni mpwemu yariko aratamba. Ni Roho Mtakatifu alikuwa. Paulo ataravuga. Asangwe mpwemu yazuye Kristo iri muri mwebwe. Ingawa roho iliyomfufua Kristo imo ndani. Bisigura ngo mu gacagucagu. Ni mpwemu yera ariko aratamba. Imana iravuga ngo reka habeho umuco. Alafu Mungu akasema acha pawepo nuru. Mukanya gato nitwadomeka uwo muco. Nitangazo mwisi y'impwemu yuko umuco wawe usubiye kuboneka. Ingabire yawe isubiye kuboneka mu izina rya Yesu. Abari mu mahanga wenye wapo nje muce mudomeka umwanya ndomese mwebwe ndaje kubafasha.
umuco wawe ntuzokwigera uzima kandi. May your star shine again. Abakwibagiye basubire bakwibuke. Inyenyeri yawe irasubiye kudomekwa. Tu ne seras plus inaperçu, tu deviens visible. C'est la vraie signification de Pâques. Une lumière qui était atteinte le vendredi. Et le dimanche matin, on lui a retrouvé vivant. Parce que son lumière. Nangariza umuntu wese ninatangazia kila mtu afise umuco mu maboko yuko na nuru kumkono. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Nuko umuntu wese ariko arabona uno muco. Na kwa mtu wote ambaye yuko naona. Ndatangaje ku muco wa udometswe. Ninatangaza kwa nuru yako inawaka. Ndatangaje ku muco wa ubonetse. Ninatangaza kwa nuru yako inawaka. Ndatangaje ku muco wa ubonetse. Ninatangaza kwa nuru yako inawaka. Ukunyene uyu muco uboneka. Hivi nuru inawaka. N'abari kure bakaba bawubona. Na wenye wako mbali warumaze iminsi utaboneka. Mu izina rya Yesu Kristo. Nukiri utakiboneka. Uri hafi uri kure barakubona. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo. Your light shines again. Umuco wawe urabonetse kandi. Abari kure barakubona. Abari Buraya barakubona. Abari muri Amerika barakubona. Abari muri Asia barakubona. Les eaux, matai, jatum matai, atum makum matum yaluda kutai kutam, edumam waludam yalutante mun maaz ulei yatum, ribo dalum zaluya ata, eri ata yalum matum ya ante kunan, eri amando zalia adekina uka, reiba don zalia. Mu Gifaransa iyo umuntu apfuye bavuga ngo ileta yazimye. Magaze ngaha ingabire bishe irongeye kudomekwa. Ingabire yari yapfuye irongeye kudomekwa. Umuco wawe ugiye kuboneka mu gisagara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amahanga azokurikira umuco wawe. Shetani arabizi yuko amahanga atazokwirukira umwijima. Ndatangaje yuko amahanga agiye kukurikira iyo ngabire yawe. Ndatangaje yuko abantu bazoturuka mu mpande zine z'isi baje kuraba uwo muco wawe. La roza luza ka igihe nari mu isi y'abasani. Nyakati nilikuwa mulimwengu iyo musani atakichumvikana baravuga ngo amezimika. Nyakati msani asikiliza ayo majambo barayakoresha kuko mu isi barazi icari cyo kuzimika. Ayo maneno mdunia wanatumikisha. Lakini kwenye ulikuwa umezimika, naona unawaka tena katika jina la Yesu. Nyota yako kama binti inaonekana. Maana kuna mabinti hata ukitembea hawakuoni, lakini sasa
nuru yako inaenda kuonekana, biashara yako inaenda kuonekana, uzuri wako unaenda kuonekana, wokovu wako unaenda kuonekana. Igihe dukijijwe abarozi nibatumenya mu majambo, batumenya mu muco. Iyo uhuye n'umurozi abona itara ryaka, magaze kuri kino gicaniro nk'umuherezi, nk'umuvugishwa, nk'intumwa mu gishingo ca Kristo. Ndatangaje umuco wawe uradometswe, kandi abantu bazowubona, kandi abantu bazobibona, kandi abantu bazokubona. Leibaya Keinaya Zeina Kelayuntaya. Waravuga ntuboneke kuko nta muco waboneka. Uyu munsi magaze nga kuba umuco udomekewe mu ishengero, nta numa zoshobora kukuzima, nta numa zoshobora kukuzima. Iri shengero ndimwo niho handitswe gutya ngaho imbere ati aratinya, aravuga ati erega ahantu harateye ubwoba, kino kibanza kirateye ubwoba. Ati aha n'inzu y'Imana sikindi, iyi n'inzu y'Imana sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Magaze kuri rino rembo ry'ijuru, ndatangaje kuba umuco wawe udomekewe mu irembo ry'ijuru. Amarembo y'ikuzimu nazokwigera kuzima, kuba intsinzi yawe uyakiriye ku irembo ry'ijuru. Amarembo y'ikuzimu nazokugira, nazokwigera zima agakiza k'abana bawe, nazokwigera zima agakiza k'ubuzima bwawe, nazokwigera zima ubuzima bwawe bwo gusenga, nazokwigera zima umunezero wawe, nazokwigera zima ingo n'ubuzima bw'uruvyaro rwawe, nazokwigera zima iterambere ryawe, nazokwigera zima igikorwa cawe, nazokwigera zima inyungu zawe, nazokwigera zima amasezerano yawe. Amarembo y'ikuzimu cyangwa shetani, abarozi n'abapfumu ntibazokwigera bazima. Iyo abarozi bagiye kuroga mu ijoro ntibatinya Imana, batinya umuco, kuko Imana ibona nijoro. Ubu rero no mu ijoro bazotinya uwo muco wawe mu izina rya Yesu, bazotinya uwo muco wawe mu izina rya Yesu, bazotinya uwo muco wawe mu izina rya Yesu, bazotinya uwo muco wawe mu izina rya Yesu. Nawe woba mwiza mu mwijima nuboneka, nawe woba uri inzobe cyangwa wirabura, iyo atamatara nuboneka, ego birumvikana ko mu isi y'imwemu bari barakuzimije, ariko ubu kubera umuco wawe bose bagiye kubona ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe, bose bagiye kubona ubwiza Imana yaguhaye. Ndavuze muri kino gisagara, uri umuco umurika mu izina rya Yesu. Muri kino gihugu uri umuco umurika mu izina rya Yesu. Aho uri muri ico gihugu uri umuco umurika mu izina rya Yesu. Magaze kuri kino gicaniro, umurozi azobura aho yinjirira, kuko n'igihe uzoba uryamye umuco wawe uzoba uri kuraboneka, 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 umuco wawe uzoba uri kuraboneka. Uciye mu ndege, imwemu z'ahantu ho mu ijuru zizotinya uwo muco uri muri iyo ndege, ko umuco usigura ubuzima. Ubuzima bwawe bugiye kumatana n'ubuzima bwa Yesu yazutse. Paulo aravuga, si jewe nkiriho, ni Kristo muri jewe. Ndatangaje ubuzima bwa Yesu ko budometswe muri wewe. Ntugipfuye kuko randevu yawe n'urupfu twayikuyeko, randevu yawe na kuzimu vyakuweko. Umuco wawe urabonetse, mudugije mukipandisha ukunyene nasenge yivu
Hivi nimeombea udongo. Mu mwanya nariko ndasengera isi. Katika muda nilikuwa naombea ardhi. Kunyene nafashe ivu ya kino gihugu. Hivi nimechukua udongo. Ico kimwe no gufata ivu ya hariho hose. Ni kama kushika udongo wa mahali popote. Kunyene iyi buji ndayishize kuri novu. Hivi buji naitia katika. Ikimenyetso cawe muri yosi. Ni ishara yako katika ugiye kwaka, ugiye kuba umuco w'inosi mu izina rya Yesu. Unaenda kuwa nuru ya hii dunia. Ugiye kuba umuco wa kino gisagara. Unaenda kuwa nuru. Ugiye kuba umuco w'ico gisagara. Unaenda kuwa nuru. Ahantu hose uzokwinjira, umuco wawe uzoboneka. Nuru yako itaonekana. Sinavangiwe. Yesu aravuga, Yesu anasema umuco w'isi. uko nuru ya ulimwengu. Ndavuze ngo umuco w'isi. Ninasema uko nuru ya ulimwengu. Ndavuze ngo umuco w'isi. Ninasema uko nuru ya ulimwengu. Ndavuze ngo umuco w'isi. Ninasema uko nuru. Ndavuze ngo umuco w'isi. Ninasema uko nuru. Ndavuze ngo umuco w'isi. Ninasema uko nuru wa ulimwengu. Mundabe. Nitizameni. Ubu rero singibona iyo buji. Hivi sasa sioni hiyo buji. Naishize nga kuri terre. Niliitia hapa nanguye kubona wewe. Naanza kukuona wewe. Uyu muco nariko ndabona kuri no buji. Hii nuru nilikuwa naona singiubona kuri no buji. Sioni tena ku buji. Ndawubona ku mutwe wawe. Ninaiona ku kichwa chako. Ico gituma tuzumije buji kugira ngo umuco utuboneka ko twebwe abari umuco utangura kwaka. Mu mwanya wa buji yazimye. Katika muda buji umuco urabona se. Nuru yako inaonekana. Umuco urabona se. Umuco urabona se. Umuco urabona se. Kandi umurikira amahanga. Kandi umurikira ibisagara. Kandi umurikira amahanga. Umuco urabona se. Isi jambo jikivugishwa. Ninasikia neno la kinabii. Nimbia ngo tinesera plus inaperci. Inanambia nuzosubira kandi kutaboneka. Nuzorengana ngukumengo ntacarengana. Uzopita kama vile apikupita chochote. Nuzorengana ngukumengo ntacarengana. Kama vile apikupita chochote. Uzorengana bazokumereza masora gribis. Ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Igihe kimwe ninjiye mu ndege. Nyakati moja nimeingia ndege. Kama mu ndege. Alafu ndege. Abo muri abicara imbere yari igihe binjira kare. Binjira mu nyuma. Uwo munsi nari biza hano. Iyo siku nilikuwa chanza mu nyuma. Hari yicaye umuntu akomeye cyane ngaho. Alikuwa panaketi mtu mkubwa sana. Ninjiye ndamubwira bonjour. Nikamwambia bonjour. Ubwo nyine atarahindukira. Abwira abantu mwabonye Joshua. Akaambia watu mmemwona Joshua. Magaze muri kino kibanza. Nikisimama mahali. Serapina persi. Uzorengana bazomenya ko umuco w'Imana warenga. Utapita wataona kama nuru ya Mungu inapita. Igisagara cyose uzojamo. Mji wote utaingia. Bizamenyekana ko udasanzwe yahinjiye. Utajulikana kama si. Magaze kuri kino gicaniro. Simama kwa ya madhabahu. N'umuherezi. Ndavuze. Icyaha bakwagiriza. Dhambi walikuhukumu. Nico cyabamvye Yesu. Ndiyo ilisika Yesu. Icyaha cyose cyari kikuriko. Dhambi yote ilikuwa kwako. Chagukuwako. Kutoka eko. Chagukuwako. Tuwe kutoka eko. Umukoshi wose warukuriko. Umukoshi wote ulikuwa kwako. Niwo washizwe ku musaraba. Niwo uliwekwa msalabani. Amajambo mabi yose yarakuriko. Maneno mabaya yote yalikuwa niwo yashizwe ku musaraba. Yaliwekwezwa msalabani. Ivyo vyago. Hizo shida. Nibikiri kuri wewe. Ziko tena Chagukuwako. Kutokea eko. Suri biganza hejuru. Tia mkono juu. Mwisezerano rya kera. Katika agano la kale. Abaherezi. Makuhani. Barafata impene cyangwa intama. Walikuwa nakamata kondoo. Bakashirako ibiganza. Wanaitieko mikono. Bisigura ngo bayishizeko ivyaha vy'igihugu. Inamaanisha abanyabyaha. Bakaca bayirungika. Alafu wanaituma. Ikagenda gufira mu mahanga. Inaenda kufia mataifa. Yesu Kristo. Yagiye imbere y'abaherezi. Baramwagiriza. Baramwagiriza. Bariko baramushirako ivyaha vyawe. Baca bamurungika ku munyamahanga Pilato. Wakapita na mtumana kwa Pilato. Kugira ngo amwice. Ili amuue. Uko niko vyagenze rero. Ivyaha vyose vyari bikuriko. Baramushize kuri Yesu Kristo. Baca bamushira mu Baroma baramwica. Icari kukwica. Yaramaze kugipfira nta mpamvu yo gupfa. Nta mpamvu yo gupfa. Nta mpamvu yo gupfa. Ndahezagiye amaboko yawe. Ndahezagiye
ivyumviro vyawe, ndahezagiye ubuzima bwawe, ndahezagiye inzu yawe, ndahezagiye urugo rwawe, ndahezagiye uruvyaro rwawe, ndahezagiye bizinesi zawe, ndahezagiye diplome yawe. Umesiganza hejuru. Igihe mvuze ngo ndahezagiye diplome, nibuka umunsi naduganye na mukobwa wanje Alice, ndagira gutya kuri diplome icicikiye valeur. Uyu mwanya magaze muri uyu muco, ndahezagiye diplome, ndahezagiye lisanse, ndahezagiye maîtrise, ndahezagiye doktora yawe, ndahezagiye umutwe wawe, ndahezagiye amaboko yawe, ndahezagiye ibirenge vyawe. Ugiye kwinjira heza abiwanyu batigeze binjira. Unaenda ingia pazuri kwenye wakwenu hawakuingiaga. Ugiye kwinjira heza, unaenda ingia pazuri abiwanyu batigeze binjira. Wakwenu hawakuingia. Bikandumvijwi, ninasikia sauti rimbwira ngo, inanambia eti I catapult them on the mountain top. ati ndabateruye ku musozi wa hejuru. Ndabateruye ndabadepoje hejuru ku musozi. Eti ninawanyangua na watidepoze juu. Abandi baruhiye, kwenye wengine wameshokea. wewe ntuzoruha, wewe hautochoka. urashizwe hejuru, unainuliwa, urashizwe hejuru, unainuliwa, urashizwe hejuru. unainuliwa. Ibi aya nibimatanye na gato, aya batani hata kidogo, nizo gukora, na venye utafanya, nimatanye nizo yakoze, batana na venye alifanya, kubera yafuye akazuka, alikufa kafufuka. urasuse mu izina rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, urasuse mu izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Magaze kuri kino gicaniro, nikisimama kwa ya madhabahu, amaboko yawe aributswe, mikono yako inakumbukwa, inda yawe iributswe, mikono yako inakumbukwa. lebra subradia tameka razukata. Komeza ibiganza hejuru.